Groupe Amahoro, mwiriwe neza, mwaramutse neza, mumeze gute? Ego hama ngira mvuga ikintu kigufasha kuvyukuri kuba kuri YouTube ushobora kureba video isa neza. Ego hariho abantu benshi rero batabizi, usanga ariko arareba video ugasanga ariko aravuga ngo iyi video isa nabi. Kuvyukuri nta bundi buhinga buba burimwo, nta bundi buhinga burimwo, no kwinjira muri YouTube yawe, wamara kuyinjiramwo ico ukora nico ngiye kubereka. Wamara gushika ego hamare iyo ugeze kuri YouTube gira ndabibutse ja muri YouTube yawe aha abashakira wandike Murikimana TV, numara kuyandika ego uyibonye ukore subscribe kugira ngo tubone yuko natwe ibintu dushirako bibagirira akamaro. Ikintu rero novuga ngaha, ikintu nje kuvuga mbega ni gute ushobora kureba video kuri YouTube ugasanga ni video isa neza nziza imeze neza, biba vyagenze gute? Nk'akarorero iyi video ya Gatari Alfred, ya Gatari Fred ni urabona yuko ubona umenga ntibona neza, ariko iyo uyifyonzeho mwese ndabizi ko mugira murebe, murayifyondako ikazunguruka, ego ushaka rero kiza kubona neza uza ugafyonda ino, muze kureba ngaha haraza kuza uca ufyonda aha kuri setting, aha hari setting aha, wamara gufyonda kuri setting uca uza ngaha kuri quality canke se qualité mu gifaransa. Rero aha niho vyose bizingiye, video kuba ifise qualité nziza ibona bishingiye ngaha. Iyo rero video uri kurareba iri kuri 144 kuvyukuri nuko bimeze. Rero aha sawa hama rero iyo ushizeko, iyo uhafyonze barakwereka ibi bintu bikurikira, uca ufyonda aha handitse aha, uhafyonze baca bakwereka uhitemwo qualité ushaka. Iyi qualité ya mbere kuvyukuri ntikunda kubona neza, n'iya kabiri si cane ibibona ariko isumbijeho gatoyi iyi. Iyi qualité ikunda kubona niyi kuduga. Rero ushaka nziza uri ahantu hari connection zikwiye uca ufyonda iyi niniya, ariko iyo ufise zidakwiye uca ufyonda iyi canke iyi. Ego rero nako ga trick nashaka ndabereke kugira ngo ibintu bigende neza. Ku muntu rero atarakora subscribe narebe ayikore. Nagikurikiranye by'umwihariko nuko no kuri icano ari byo dusanzwe tuvuga, ariko nakuyemo ikintu gikomeye cyane, aricyo kintu ngiye kubasangiza. Dusanzwe tuvuga uburyo watuma telefone yawe hari ikintu kwinjiriza, ariko benshi bakomeje kumbaza